sinema sindayifata nkari kuja mu ngeso mbi. Sinema novuga yuko ari nk'ishuri rimwe mu mashure menshi ajeje kwigisha biciye mu ico kibuga ca sinema. Sinema si ingeso mbi, sinema ni ikintu ciza cane, kandi mbere nashaka sinema yo mu Burundi ndanashimira Imana cane aho igeze uno munsi, kuko nubwo Mutahimba vyerekanye baraguze, twatanguye gukina sinema kera, twatanguye gukina sinema 2014 nkinana na ba Happy River. Ico gihe nta na YouTube zari zihari, twagurisha ama-CD. Ariko nubwo twagurisha ama-CD ubutumwa bwacu bwarashika kure, ugasanga uyo ngo nakubonye ngo muri sinema mu bintu bimuyinga akanyandikira nakoye muri sinema kuno. Nukuvuga sinema ni inzira imwe nziza irashe yo gutanga ubutumwa, hama ubutumwa batanze bugashika kure cyane. Sinema rero y'u Burundi ndasaba abarundi bwayo kwanza babanze bayikunde. Iyo tubahaye link nk'akarorero sharinga mushikane kuri bino bikorwa byacu, babikore babikunze muri bwa bumwe ntangere kore nk'ibyabo. Yes. Hello bakunzi ba Roy TV, ndabaramukije. Nizeye ko mumeze neza aho ari ngaha mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze. Kuri mikro kumwe na Benisu, kuri kamera kumwe na Pasipro. Turi mu kiganiro nawe uvuze kwiki, aho namo ndabazanira abatumire batandukanye, aho twama turabira hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uwo munsi rero umunsi udasanzwe, ndi kumwe n'abasore babiri beza cyane bambaye neza, aho bamwe musanzwe mubazi muri filime ndundi, aho kandi mu byo tuza kurabira hamwe navyo birimwo. Turi kumwe kandi n'umuryango wa Mimi Mireille, umwe mu musore bavukana, musaza wiwe baranasa ndibaza muco mubibona. Turi kumwe kandi na Feba Burundi, mwaramubonye mu mafilime agiye atandukanye, kandi nawe ari hafi cyane y'umuryango wa Mimi Mireille, aho kenshi uzomusanga ari kumwe n'abavukanyi biwe cyangwa uzomusanga ari kumwe na Mimi Mireille, bavuga yuko ari umumeyekani wiwe. Ndibaza ko atana kimwe mbeshemwo. Turaza kurabira hamwe rero bimwe mu bigiye bibagize, aho novuga ko ashobora kuba ari nawe yabigishije gukina filime, ashobora kuba ari nawe yabinje mu uwo mwuga wo gukina filime, aho na musaza wiwe asanzwe akina filime, aho aza kubayagira mbega mu kwinjira muri filime bisaba iki, mu kwikina bisaba iki, mbega bimeze gute muri filime ndundi, nawe ushobora kuba uyibona gute. Mu minsi yeze narabazaniye umukobwa Kado Kavere, no munsi naho nashimye kubazanira abahungu kugira ngo bose batiyagire ingene biba bimeze. Ushobora kuba warababonye arico wifuza ko bahindura, arico wagaye ushaka ko bakosora, canke kandi arico washimye, byose turashaka bimubwire muri commentaire. Ikiganiro ni nawe ubivuze kwiki. Ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro, reka ndabasabe bitondera abakunzi bacu ba Roy TV, tuyage muzi aho muriko murayaga. Turabakire muri Roy TV. Yes po. Reka ndabaramutse cyane abakunzi ba Roy TV. My name is Faber Burundi, canke ikiranga kiri umwe, ariko amazina abavyeyi bampaye ni Tuyisenge Fabrice. Ariko ino mihanda iravuga ati no ifako ukoresha rino rya Faber Burundi. Mu nyuma umuntu umwe muri industry aravuga ati no nameme bivanye no kumenya tukubona, reka tukwite ni Diko Entertainment. Niyo yavuze ati no kameme Feba bivanye no kumenya tukubona wewe, reka tugusira inome ikiranga kiri umwe. Ikiranga kiri umwe yarashatse gusigura iki gihe kwita iryo zina? Igihe nyita iryo zina nari umuntu namanzanzana amafact ukuri kw'ibintu bimwe bigiye bitandukanye, abantu bagiye barabesha kuri ibi canke biriya. Jewe nkacanza nkavuga ati no Diko bino bintu ntibimeze uko, ahubwo bimeze uko. Javuga ati no mugabo reka tumwite ikiranga kiri umwe. Ati kubera iki rero? Kubera ko ico gihe ca kiranga ugiye ushaka ikintu cyose, ushaka ikintu cyose cyananiranye n'iki, abatama bakira baca banahura bagiye kwa kiranga, yarababwira ati nimugende uko bitwara uko mu bijyana uko. Niyo mpamvu bacengita kiranga kiri umwe. Tubashimire cyane. Tubakire namwe, amazina yawe kwitande? Murakoze. Ndamukije muri Roy TV, Imana duhane mugisha. Amazina yanjye nitwa Irakoze Keve. Irakoze Keve, imbere kw'iganiro gitangura nsabye ko iganiro gitanguye ko twabanza gusenga. Ashobora kuba ari byo yigishijwe cyangwa ari byo yamenyereye, nanjye namubwiye ko ndamwubahiriza. Mu nkundi rero twanze dusenge gato, hama twinjire mu kiganiro nyezina tuzavugirana. Turaguhaye ikaze. Murakoze.
Mana tunagira neza Mana hamba turagushimira Mana turagushyize hejuru kuri bino bigira neza turagushimira Mana bw'umunsi mwiza Mana twongeye icyubahiro kwicaye Mana turakweretse umwanya Mana tugiye kuba hano muri kino kibanza bana natwe dushoboze Mana uzobukoze iyo tugiye kuvugira hano Mana bizo tuba ku mutima y'abantu Mana mu izina rya Yesu Kristo uzobukoze papa turagushimira Mana buri Mana igira neza uri Mana ikomeye bana natwe tugire neza uzobukoze icyubahiro kwicaye mu izina rya Yesu Kristo twizeye amen. Urakoze cyane ndagushimire ku gikorwa cyiza wanje gukora kuba uje kubanza gusenga mbere ko twari kuganira ashaka kuba ari byamenyereye haba mu gukora ibikorwa byawe byose ndagushimire cyane ko natwe bitwigishije kugira natwe zohora tubanza gusenga mbere gukora buri kimwe cyose ntabwo nzi nawe nawe uvuze ku iki baratubwira amazina yiwe ubu ni Feba bamwise kiranga cy'umweru kiranga kiri umweru aho ariwe asanzwe akunda kuvugisha ukuri iyo mwumvise umuntu bashaka kuba bamubesheye cyangwa batanze inkuru itariyo ari we muntu ashobora kuyisesangura asanzwe ari n'umupromota akazana inkuru imeze neza akavuga ati no mu mwaramubesheye byari bimeze uku naragenda bikoze usanga byari bimeze uku tumushimire cyane ujya nawe mwumvise ko ari Keve aho usanzwe ari musaza wa Mimi Michael umwe mumenyereye mu mafilime ndundi asanzwe abikora neza cyane nabwiye ko nawe bivuze ko iki rero ubu naho ni babahungu bakina sinema aho na Keve asa nk'uwinjiye agiye kurikira mushiki we turaza kubirabira hamwe byose ingene bimeze bega bimeze gutyo turahera ikibazo cya mbere kuri Feba turamaze iminsi tubona mu mafilime atandukanye cyane cyane filime nshasha muherutse gushira ahabona muherutse kugira Rasema officiel Igitega agatsiriko ntigahere ko mwayizi twarabonye warayikinyemwo n'andi mafilime agiye atandukanye yaheze mbega iyo muriko murakina n'itaho ikintu kibabangamira abo turiko turakina ikintu kitubangamira cyane ibitubangamira ntibibuze ariko ikintu kitubangamira cyane ni gukora umutwe wacu hari igihe nk'akaroro baguha ibintu byinshi vuga ariko ugasanga kumwe n'uriko urabivuga usanga utariko urabivuga neza ugasanga utariko ugasanga nyene basi nyene ntibiriko biragenda neza nibaza neza yuko muri rusange nka jewe gusa nivugiye hari igihe usanga baduhaye nka script ndende kabisa iyo muze script najya amajambo tuvuga kuri muri filme ntayasaba mu mutwe ahubwo nivyanditse baduha tukabloka rero block kutari ugasanga ngize ikibazo nka tugusanga bakinisha ngaho nyene tukuza kumenya muri narabiciyemo gato kuri tehe muraruha muri koresha ubwitange budasanzwe bigashikaho mugera mushira igikorwa cyanyu ahabona mwiteze yuko mugiye kuronka umusaruro ariko ugasanga hirya no hino harabaca intege mu mihana mu bagenzi n'ibindi ko barabwira ko muzovamwo ko filime muri mu ngeso mbi n'ibindi bigiye bitandukanye Feba ku byawe nk'umuntu w'umushinga ntahe muramuvyakira gute jewe ku bisanzwe sinema sindayifata nkari kuja mu ngeso mbi sinema novuga yuko ari nk'ishuri rimwe mu mashuri menshi ajeje kwigisha biciye mu ico kibuga ca sinema singeso mbi sinema ni ikintu ciza cyane kandi mbere unashaka sinema yo mu Burundi ndanashimira Imana cyane ahigeze uno munsi kuko nubwo mutahimba byerekanye baraguze twatangwe kina sinema kera twatangwe kina sinema 2014 nkinana na ba Happy River icyo gihe nta na YouTube zari zihari twagurisha amasede ariko nubwo twagurisha amasede ubutumwa bwacu bwarashika kure ugasanga uyo ngo nakubonye ngo muri sinema mu bintu bimuyinga akanyandikira nakoye muri sinema kuno no kuvuga sinema ni inzira imwe nziza irashe yo gutanga ubutumwa mu butumwa batanze bugashika kure cyane tubashimiye cyane ubu naho turerekeje kwa Keve aho tuza kuganira tukitangura nababwiye yuko ari musaza Mimi Michael mubiravye neza maze kubona ko basa mumwe kandi muri basa mu bavukana asanzwe nawe nyene yamwinjije mu bwo gukina amafilme yambwiye ko amaze gushira ahabona filme 3 amaze gukinamwo kandi ko bimeze neza cyane ariko turifuza kumenya Keve Mimi Michael hari mu gihugu cy'u Rwanda amerewe gute ameze neza kandi kubigenda neza cyane yifuza kuzogaruka mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi byaje aya sindamenye akubwira uri musaza sindamenye
imbere yuko tuganira bihagije hari amajambo atandukanye yagiye aca ku mbuga zitandukanye ku binyamakuru byinshi bagenda bamucafuza bavuga amajambo aya n'ariya wowe nka musaza wiwe uhora uvyakira gute uhora uvyiyumvamo gute bihora uvyakira gute muri wewe jinge mpora ndavyakira ukuntu navyakira muri jewe urazi ko abantu bavuga kandi bavuga vyinshi cane ntako ndi umuntu yogira kureka abantu bakavuga nawe ukicecekera ukumva ivyo bavuga gusa iyo abantu bariko baravuga uracika intege ariko iyo ufise kwihangana uravuga ariko bavuge aho bazorohera bazohora duhora tubona cane cane mu muryango iyo umukobwa atagifise se canke niyo aba akimufise mu gihe hageze gukobwa umusaza w'umuntu aba afise ijambo cane cane hari n'ibahasha bahora bamuha ugasanga umusaza w'umuntu afise ijambo yogira kuri mushikiwe kera nahora ndabibona iyo umukobwa atanguye adolescence abonye agahungu kariko kararisha mushikiwe ugasanga agombye kwikaza agombye no gusana ibintu biri ngaho birakomeye mpora niyumvira ati mbega none nka musaza w'umuntu aya majambo yabonye ntahora ababara mbega muhora mubiganirako muhora mushika kuki tuba tubiganirako ariko jewe ndabibonye nta kibazo binteye nta kibazo ntibiriho kandi birakorwa je nta na kimwe gusa nyene tuba tuganira nyene nka famiye nyene tuganira iyo mubiganiriye muhora mufata ingingo yiyahe ingene mwovyirinda bikareka kubashavuza ingene mwovyima amatwi n'ibindi bigiye bitandukanye natwe mu muryango dusenga kandi turi abantu bivugira make baciye bugufi kandi bihangana cane rero iyo dufise kwihangana biza bitugerageza vyose turavyima amatwi tukihorera iyo abantu basenga bahuye n'ikibazo ico aricyo cose bafata ko ari igitero kibashikiye mbega namwe iyo mubonye ariya majambo mufata ko ari igitero canke mufata ko ari ibintu bizohera hakazoza igihe ciza muhora muvyakira gute murakoze ingene tuba tuvyakira hari amajambo abantu bavuga ukabona ko ari ibitero cyangwa atari ibitero iyo tubonye ari ibitero tuja ku mavi tugasenga Imana ikikorera ivyayo tubonye atari ibitero tukaganira nkuko nabivuze tugushimire cane tusubiye inyuma gato imbere ko ikiganiro gitangura twaganiriye murambwira yuko namwe mwagiriwe amahirwe yo kwinjira muri filime Ndundi aho mumaze gukora ibikorwa bitatu naho mutashimye kumva ivyo arivyo mbega muri ivyo bikorwa mubona gute filime irabaryohera canke mubikora nk'umwuga muvuga ati natwe iyo filime ihera ikagenda canke mubikora muvyiyumvamwo biba bimeze gute ku ruhande rwanyu kewe murakoze tukaba tubishaka kandi tuvyiyumvamwo cane ubwanje kuva kera narabikunda nakunda kuraba filime Ndundi cane turifuza kumenya ninde yabikwijijemwo neza na neza murakoze umuntu yabinjijemwo bwa mbere nk'ibitangura natanguye tujana na sister ku kazi Mimi tujana ku kazi bakambwira nafatire saundi biza bigenda uko nyene niyo tuve bamaze bambwiye keve ingo tawukeneye ingo hari scene dushaka ko ukina niko vyatanguye birabandanya nyene mu nyuma umaze kubitangura waratanguye bagutumira sister wawe Mimi Mireille yagusaba ugende bafatire saundi uraba ingene babikora byose donc muvugana umaze kuvyinjiramwo wari wumva ubishaka canke yarabiguhatiyemwo byagenze gute murakoze
hamaze nyabimpatiyemo genda nahise ndabikunda umunyamwete nkunda gukora navyije ndabikunda cyane umaze kubishikamwe wimvise gute numvise neza numvise bimeze neza muri cyara amahoro cyane tugushimire cyane tugaruke kwa Feba Burundi nawe nababwiye ko kandi usanzwe ari umupromota mva bamwise n'akazina kiranga rumwe urumva ko ari akazina k'ubuhizi yoba yabikoze neza cyane bigatuma bamushima nawe ukazira bakamutorera twifuza kumenya Feba muri filime Ndundi ubwawe ubona mu minsi izoza bigeze filime Ndundi ikiduga ku rwego rushimishije cyane par rapport yaho hambere hahise kuko nkuko nababwiye ubwa mbere filime Ndundi ndi mu bantu bayitanguye iri hasi ni abantu bayitanguye iri hasi ibindi ko ndavuga Amede arabizi Happy River arabizi twe twatanguye filime bigoye batanguye filime twipapa twimama ariko no munsi bashobora gukora filime ugasaba sponsor ahantu kanaka tuvuze kwipapa no kwimama twadushatse kuvuga iki bo twarakora filime icyo gihe ku buryo usabye umuntu sponsor kamwe ati ndiko ndakora filime kuno bati mwe murabasazi ubu mbaraya muri mwe nibi no yes nimba bavuga ivyo bintu by'uburaya muri mwe ni bwoko k'ivyo bintu by'iwanyu mwe murasara rero byo kubwanje bivaye naho filime yavuye icyo gihe nkaca ndabahigeze no munsi urashobora kwitura aba company kanaka ati ndiko ndakora filime kuno bati wow bakabitahura twebwe icyo gihe ni ntawe bitahura mvuze rero kwipapa kwimama nitwe twafata uburyo bwose twakoreye hariya ku ruhande tukabuzana muri sinema hanyuma kubuzana muri sinema twaje tuvuga ati dukoresha amasede turabe wazi ko niburi twagaruzana makeya tukika turazunguka na masede muri ville nigene kimwe mungurira urumva ugasanga uri mu bwo buzima ukabikatugora nibuka icyo gihe hari 2016 twari turagurisha filime yitwa Inzira idashika twakonanye na ba Harijo ndibuka icyo gihe twari twiriwe turazunguruka muri ville tugurisha amasede iki aragira hano baca turatelefona bati mwe muniyega bajama turi ngane muze duhurize hanaka turabe ibintu byogenda usangana no muyagurishije nimwe muze twagendanye basi rero je ndiko ndaraba yes nyine twarahura n'ibibazo byinshi bitandukanye ku buryo bitugora ariko rero ndiko ndaraba bigeze no munsi turakora sinema tukana telefona n'abantu kanaka ndiko ndakora igikorwa kuno shaka kumfasha wow ryari nzoguhaye donc usanga biraryoshe cyane ndiko ndaraba rero intambwe tugeze ko no mu saha irashimishije cyane bo hambona rero sinema iri kwiraja ha hantu natwe ejo canke igihe hejo dushobora kuja gukurikira sinema muri Netflix tubashimire cyane ndanabibutsa ko nanabibabwiye ari mu bakinye agatsiko Gahere ari sanzwe ariyo filime shasha ihari baragize rasema officiel ngaho Bujumbura le 12 z'ukwicumi baragize rasema officiel mu Gitega ku ngongura wa politique aho kandi muri rasema officiel batubwiye bitangaje aho batubwiye ko hari abagwiza tunga badasanzwe bafashe mu mugongo bari mu ntara ya Gitega aho hari bamwe bavuze ko bagiye kubamenya habaho kuryama iminsi 10 gufungura iminsi 10 mbega Feba ku ruhande rwawe n'icyo byandi bagwiza tunga ko adukurikira bashaka ko bataratahura filime Ndundi bashaka ko batarimvira ko bafata mu mugongo n'icyo wabwiye kugira ngo barabire ku bandi babikoze no munsi muko mushika kuvuga biza kubera ko mabisa ariko bafata mu mugongo care no wabwira cyo kugira uri mu bumaraya no munsi abandi batarabitahura babwira imbere ya byose reka manshimire Eric Tayire w'Igitega n'uwo duherukaye ndibuka turi gukinacira mu nda twagiyeyo twamaze iminsi 10 kubyo nyene giti yabivuze twamaze 10 jours tuvuga ati turategura n'amafaranga y'iyo minsi 10 ariko zigera tumuri bati no nimundi ni bisanzwe ashaka nduherekeza amaze kuduherekeza tugiye gufata imiduga dutaha abatari bafise umuduga ashaka ati mu manzo duca ahantu gatoye dufungura turafungura amafaranga nze 300,000 hamaduga guseronganya ngo turiyete oya nahejeje Eric Tayire nyine yatubereye umugisha yatubereye umwana mwiza numukire yes ariko abakire benshi si bose batanga amafaranga hanyuma kuyiransema no y'agasirikwa ni Gahere we nyene ubwiyewe
niwe yaturihiye sare dukorera muri anse Eriketaye rero cyo no bwira aba boss bafise amafaranga bafise n'imishinga bariko barakora bisabwa yuko donc bakeneye abakiriya begera abasineyaste ijyo ry'umusineyaste rishika kure cyane kubera ko umusineyaste yavuze ikintu cyawe biratuma abantu bagikunda kubera ko yakivuze nagamasabe abagwiza tunga bafise ibyo bafise inganda cyangwa bafise ibintu byinshi bisabwa bikeneye marketing uko ari mu gwiza tunga usanga bafise ibintu byo buri n'ubworozi cyo ntacyo bisanzwe ariko nubwo biri kose nubwo bafise buri n'ubworozi urakeneye marketing kuri kurarima kugira ngo ushobore kugurisha iyo muri kurima kuri ushobore kugurisha urakeneye umuntu ashobora kukwamariza ikintu cyawe no munsi abantu bariko barajana publicity ahitari no munsi publicity sigaye muri cinema isigiye mu basineyaste bagwiza tunga mufise ivyo mukora egera abasineyaste no munsi ubutumwa bwacu buriko burashika kure cyane kuko uzoduteza imbere natwe tuguteza imbere yes nico kintu no bwira abagwiza tunga muri rusange tubashimye cyane mwumvise ko ubu bacima cyane ko bafite abafata mu mugongo keraho bose barabacinege aho babwira ko byo ko barakora rubumaraya ataho byohageze ariko ubu bose bashaka gukina se ugasanga isore bavuze ubuzima bw'iwawe ugasanga byo ko baragira ibintu waciyemwo gufasha kwigambe kandi bivamo gute nanjye ibintu byarambaye ko ugasanga abasore bandika ibijyanye n'ubuzima tuba turimo ni nawe uvuze kwitura icyo wahanura bashaka kuba baranditse ibyo wabayemwo bahe kuraje babandanye bashaka kuba baravuze ibyo utifuza bakosore gato nabo n'abantu bashaka kwihenda ni nawe uvuze ko iki rero turacyabandanye Feba turifuza kumenya twarabonye uri muri bamwe bari hafi ya Mikael kandi mu isi iheze hari amajambo atari meza agiye amucako wowe nk'umumeya wiwe watakiye gute mimi yes ashimwe maze neza basi urabona iyo umuntu ariko arakora neza hama ntihabe abantu kanaka bavuga ibitari ivyo ntaba ariko abikora neza oya nenda kubaza mimi yarigeze yishura umuntu n'umwe mu bantu bose bariko baravuga nubera ko takuri na kumwe bari mwabijya bintu je ndi hafi ya mimi yes ntibibeshe hafi yiwe ibice hafi 90% ibintu byose bavuga kuri mimi novuga ko takuri kurimwo ni kinyoma cyambaye ubusa mimi n'umwana mwiza mimi n'umuntu asenga kuva mpora na mimi ibintu bimaze guhinduka kuri jewe maze guhindura ibintu byinshi cyane donc mimi yambereye umugisha mimi yambereye umwana mwiza mimi yambereye sister mimi yambereye umuntu tuvukana ku buryo uno munsi tuvugana abantu benshi banashaka ku batabizi bazi ko tuvukana kandi nibyo mafitanye n'agashuka ku batabizi bagomba gusa na Kevin sinivyo gusa hari n'ubundi umwe sister umwe yes this is my brother iyo umuntu maze gukundana mutaberanye n'injyaje ubundi ikibazo dufise ngaha mu Burundi turi injyaje iyo umuntu maze gukundana ibice byinshi kwijana ndazi nawe urabizi nuko iyo rero mimi twarahuje kandi twahuje n'umuntu umuntu waduhuje vraiment Imana imezagire cyane hama turiyumvanamo cyane ku buryo uno munsi ikintu cyose noba ngezeko muri entertainment ndagikesha mimi Mikael basi iyo ubaye umwana mwiza ukaba umwana mwiza ku mwana mwiza nawe arabikorera igikorwa ku buryo basi navuga ati antuka ndashima kuri jewe rero ndashima kubwa mimi Mikael ahari kabisa ariko abikora neza kandi Imana ishishikare yagura icyo nosaba muri rusange ntituraheza gusa icyo nomusabira kutazopfa agize icyagabanuka mu buzima ikiri cyanyuma zobona ijuru nimara kijiju ndabashimire cyane tukiri ngaho nyene kibazo ndakutekereza kuri mwebwe babiri ndifuza kumenya haba musaza we by'amaraso hamwe na musaza we byo mu buzima busanzwe n'ikihe kintu ndako mwese ni Mikael hamwe mvuga ati yaba dawe tuvukana twose rimwe turagihuriza ko ndakumwigira ko
ndagikora kubera ko yakimanuwe cyangwa ko mbona nawe ari akora hamwe nawe musaza we mu by'ubugenzi n'icyaha kimwe mwese muhurira kuvuga ati mimi vraiment turakimwigirako akareka manze n'ishuri mimi ikintu cya mbere n'umuntu aterana intege hahandi ugiye gucika intege ubona byase aravuga ati no brother ejo ni sawa ntukemerere umuntu n'umwe gukinega iryo jambo rakunda kurimbira kenshi seba ntukemerere umuntu n'umwe abwo comedy bandanye inzira yo gusubira inyuma yawe ntibeho nibyo jambo akunda kuvuga inzira yo gusubira inyuma yawe ntibeho ikindi nacukira kabiri mimi n'umuhanuzi mwiza n'umuhanuzi mwiza no kuvuga impanuro guhanuye umva si kwa kumenya nabwate reka mfe guhanura bihere ahubwo ni mwema we yambaye ishusho y'umuntu akagucamo kubera ko nta kintu nakimwe mimerambwira ntikitarambako ibi ndiko ndakubwira yes niyandi majambo rero umuvugisha nawe uramuvugisha nako laba neza uvugisha ko aribwo mimi nta kintu nakimwe arambwira kitarambako oya ibintu byose amaze kumbwira kuva agiye mu Rwanda byose byamabimbako kandi amubwiye ati brother ntucike intege mimi ncanizera sinshobora gucika intege ikindi cya gatatu mimi je nkaje ku bwanje naramwigiye ko gusenga do please mimi n'umunyamasengesho ubuzima bwiwe n'ubw'amasengesho je naramwigiye ko gusenga naramwigiye ko guca bugufi mimi aciye bugufi cyane ndazi n'abafana biyo barabizi mimi ni wa muntu ari imbere y'Imana ntaraba ngo nk'akarorero wamutumiye gusenga hariho abantu bara bamutumira mu bikorane n'iki byo gusenga menyereye abandi ba star uko mimi n'umustar yes for sure abandi ba star botumiye mu eglise baragusaba amafaranga kugira basaba aze kwerekana ijya publique yiwe ariko mimi mutumiye mu byo gusenga mu bikorane ntabyo kuvuga ngo wewe wari wanatinze kumva yes baba ndavuga ngo de place ibyo ntimubaze oya aduko nyene yes kibe gusa icyo kintu cyitirirwa Imana gitetirwa irindi zina kicitirirwa Imana nivyo bintu maze kubona ko mu minsi mike tubanye ukingana kose tugushimira cyane no ku ruhande rwa Feba mwumvise ko ari inshuti we ya hafi amufata nka sister wiwe naho ibyo mu buzima busanzwe si amaraso amwe mwaturagiye kwa Keve umwe mu basangiye ibere rimwe naho turakeneye kumenya ibyamwigirako Keve umwanya ni gwawe murakoze ni imico ndamwigirako icyambere umuntu afite urukundo rwinshi simvuga byinshi Feba yabivuze umuntu afite urukundo rwinshi ni umuntu aciye bugufi ni umuntu aterana intege ni umuntu mwiza cyane ni umuntu w'abantu ingene ameze menga yavuga gute menga ntasa n'abantu mimi imyanya nkana mwitegereza ndamuraba c'est vrai ni umustar abastar nziko bishira hejuru nziko bagara ariko mimi n'umuntu dustar tabaye agaciro ahubwo mimi n'umuntu akunda gusenga okurondera ubusitari mw'isi ubwo akaburondera mu ijuru namwe n'umuvugira nasabye ko dukora ikiganiro twabanje gusenga nawe ushobora kuba ari wowe wabikwigisha ego turabona abahungu bakunda gusenga twari tumenyereye iby'abagore n'abakobwa ariko usanga ari abanyamasengesho nanjye byankoze ko usanga uri muri bamwe mu bahungu bakunda gusenga si benshi bagukunze cyane ko nanjye nabigukunda ibyo byonyine gusa mubwirako tubakiriye cyane ngebwe ikindi mimi ibyo namigirako ibintu byinshi cyane kandi ndamukunda ahari aroranirwe
turamukunda. Ikindi uko Fabien yabivuze, Fabien ni brother wanje, ndamukunda kandi Imana imuhe umugisha cyane, Imana ikomeze imugire neza, inzira isubira inyuma nayo ihari kabisa tuje imbere. Imana ibyumve. Imbere ko turangiza Feba turifuza kumenya wifuza ko uzoba uri hehe, watabwe filime kera na n'ubu uracayirimwe, mwibona hehe mu myaka izoza, mushaka gushikana hehe Burundi? Turabona Mimi yaraserukiye Burundi, bari mu Rwanda kandi uzibendera ry'Uburundi ariko akina filime, namwe nk'abasaza biwe muri ngaha mu gihugu reka mufise imigambi yahe, mwifuza ko filime igera hehe, bimeze gute neza na neza? Okay. Bo nka Fabien Burundi filime nifuza ko igera kure cyane, nifuza ko tugira hahandi dukora dufise imitahe ya Netflix, nifuza ko dukora dufise ababosi kana kavuga ati bo mufise projet zingana gute, okay izo projet zanyu ndazifashe en charge, ariko akondisha ke nanje munyomarize kino gikorwa cyane, niwo mugambi ni numva kubera ko sinema benisha urabizi dufata umwanya munini cyane tuko turakora, umwanya munini cyane tuko turakora, ariko uzumva ngo umuntu hayi gato kandi gato murazi igihe cyakamaze kurakora babaryohewe na program. Rero sinema iratuvuna, twifuza kwiba akazi kacu nyezina katuriya, twifuza ko ababosi mudufata mu mugongo kubera ko mwabona ubuzima no gufashanya, atabantu nta twoshika kubera ko Imana yashizeho abantu kugira ngo batubere umugisha, mwabona ubuzima. Yes, sinema rero y'u Burundi ndasaba abarundi bwayo kwanza babanze bayikunde, iyo tubahaye link nk'akarorero sharinga mushikane kuri bino bikorwa byacu, babikore babikunze muri bwa bumwe ntangere kore nk'ibyabo. Yes ndakunda ibihugu bimwe bimwe bibanyi iyo bakoze igikorwa cyabo, donc baragisupportinga nyine bakumva nyine ko igikorwa cyabo nyine kana kwishuza wayira. Yes atana kimwe yigeze bon atayigeze yikoramwo, natwe rero tugira ahantu twumva ko dushoboye. Ikibazo abarundi n'abarundi kazi dufise turisuzugura ngo ntidushoboye, turashoboye cyane, ndikiriza abarundi n'abarundi kazi turashoboye cyane, cyo no basaba dufatane mu nda hama tuduze ibendera, nizera neza yuko amakungu yose azotumenya kubera sinema, kubera naho tugeze uno munsi turashima kubwa yose ngabo ariko urashikana sinema Burundi kure, nabwo ngo n'ubu uracaduhagarara imbere ma festival niwe yamaduhagarara imbere, natwe rero natwe tumufashe kuko ari wenyine umutwe umwe ufasha gusarana wifasha gusaba, tumufashe duteze imbere sinema ndundi, duteze imbere eka no entertainment muri rusange. Tubashimiye cyane Feba Burundi, shimiye cyane na Irakoze Keve ku mwanya wanyu mwahevye kaza muri Roy TV kandi tudatugiranye kumakuru muduhaye yaho mugiye gushikana filime ndundi n'ibindi bigiye bitandukanye tutatuzi mutumenyesheje, ondana baterana intege cyane cyane kuri Keve kandi muzatangwa gukina film ko turabona mushikiwe mu gihugu cy'u Rwanda ikarabikora neza, nabo tumwifuza kugira mu bindi bihugu haba muri Etats-Unis, muri Canada n'ahandi, kuko tuzatangwa gukina film ntazogihebere inyuma, zovyitwayemo neza. Nco ndamwifuje kandi kuko ndamwifuje ukubandanya asenga cyane, nuko mushika akunda kubwira nagiye ikintu kimwe guca intege, ntagi ikintu kimwe kizoguhindura ngo ubivemo hama naho uhave urambirwe. Kubwanje nco ndakwifuje zobandanye n'uko tuzosubira guhura, ahubwo umukozi w'Imana akomeye, uri umupasiteri n'umubishop n'ibindi bigiye bitandukanye, ibyo ndakwifuje kandi ndakwifuje ata n'uburyo buri mu Feba nawe ndamufuje ko turumva ko ntibyari byoroshe kugenda muri ville winginga umuntu natwe bahora bidushikira kugenda kumuvuga ati none nta kuntu woduha views, umuntu ukamutakambira ati andika Roy TV gira sabone n'ibindi ntibiba byoroshe, nawe ntibyakoroheye bwo nabwira umuntu ngo ndagusaza ngurire ngo CD ntaba nataho ibyo kuramubwira abayifitiye stress ziwe, ariko no munsi nabo nibo babarondera kumbega muzosoha filime ryari twabakumbuye ko mwabuze n'ibindi bigiye bitandukanye, doko mafisa mwavuye naho mugeze kandi naho mwifuza kugera, abandi zose mwifuza baba abanyamitahe baba mwifuza gukorana, habaho mwifuza ko sinema ndundi igera, byose ndabifuje muzohagere. Shimira cyane abakunzi bacu bari TV ko badukurikira, ndabasaba kandi kubashigikira urwaruka rw'u Burundi, ugasanga ko ari filime zo muri Tanzania isaha ugasanga sinikirenga mugabo abonye link yo mu Burundi
ngo kandengane ndabo ngo babandi nibo babiryoshe kunda bene wanyu nabo nyene barabiryosha bakoresha ingufu nyinshi barara amajoro n'ayandi baraduga mu ntara za ruguru bararuha hamwe baragenda n'amaguru barashagenga kugira ngo bakore ibibaryohera ugasanga nimukomera biraba ndabatumiye ko muza murabashigikira mubatera intege amakomantere amajeme mubasapotinga mu buryo butandukanye mwese akagusapotinga mu byo asanzwe afise yasavye abanyamitahe bariko baratwumva bumva bafise imitahe batabura ko filime ndundi ariko ikorwa mu bindi hari ababitahuye kandi hari n'abatarabitahuye ndabishimira cyane rero ndabasaba kugira subscribe abataragira subscribe shimira cyane na cameraman Pasi Pro yatumye amajwi n'amasanamu bibashikira bimeze neza cyane au revoir Mutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba ibintu nyaragase duhurire muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga